Yes, tubaramutsa mwese mudahengesha nyamudukurikirana kuri Ndundi TV tubahani ikaze murabona ko n'umunsi ibintu bidasanzwe bihagati bashaka kwibaza ati aba nabo baje kutuyagira iki nkuko twama tubikora twama turi kumwe n'abanyabuhinga batandukanye abafise ibyo basanzwe badandaza ariko kandi n'umunsi uraza kunkundira gushika nza kugusenderera ndazi neza uraza kumenya abo turi kumwe ni BMBC nibo batugendeye no munsi bakora ibiki musanzwe mubizi muvyibwira ndabona umusirani kugira babitugire neza na neza ido nido hama tuve ngaha twanyuzwe umundire mbega ntagurire ibubamfu canke muzamure tuvuga amahoro nitwakujaniranyije n'amahoro yego n'amahoro murakoze cyane waramutse wongera umwidondoro murakoze cyane kumikaze kandi n'abashimirwa badutumye muri kino kiganiro nitwa Ninteretse Sandrine kandi murakoze ba BMBC nkaba nkora mu gisata cya secretariat na service affairs reka cenja ni uburyo bwanje yego urakoze waramutse wongera umwidondoro icyo usanzwe ukora muri BMBC nitwa David Ntamakuriro hanyuma urumva ko ari umusekreteri n'umusekreteri wanje naraduhamagaye nifuza kumenya ibyo dukora nitwa David Ntamakuriro nkaba nyobora BMBC kuva muri 2012 igihe yashingwa nka societe ikora ahanini mu byo kubaka hanyuma nkaba umupapa w'abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe nkaba mfise imyaka 35 mu mpera z'izokera na 36 urumva ndabiri ndanageze kwa directeur sivyo yego n'ivyo murakoze mbone BMBC imaze gukora iyo myaka yose ariko kandi kuvaho mutangura gushika ubu ikintu ushobora gusiga bari baradukurikirana mwishimira mumaze gukora n'ibindi bwa mbere sindi ko nabanda kuvuga kwanza uko byari byifashe tugitangura hariya kugira dutangure byose urabona bwa mbere isosiyete twayishinze twarabonye mu kibano cyo mu Burundi ibintu twabona ko uravye ukuntu ibyo kubaka bigenda naho twagize muri 2012 mu by'ukuri jewe nasabe n'umufundi niga kubaka kuva nkiri umwana mutoya kuva nko mu 8 gushika mpeze ikore tabo kuri Gitega no kuvuga kuva nko 2004 gushika muri 2010 na rimwe aho nari kondo niga kubaka ubwa mbere rero ico gihe cyose ndiko ndiga ndaza gukora iby'igifundi nkakora n'abafundi nkaba mu maso nkaba mu ferrailleur kuko niga kubaka muri vacances rero sinabwo umuvyeyi ngo ndonderera wikaye ndonderera ikaramu bashaka guca amafaranga nkeneye rero entreprise nishobora kugera nka BMBC igeze atakintu yakosoye cagenda nabi muri societe nikore gucanza ndabona ukuntu kandi turubaka ibintu mu buryo budatomoye narabonye ico gihe ndi mu maso ndumufundi nkabona ukuntu abo bita batashero bico gihe bamwe simvuze ngo ni bose mugabo urumva utabizo ubikora neza gute ukuntu bari kwatubakisha nk'inzu tutagira amapla umuntu akaza kubakisha inzu umaze gukora nkamenya agaciro k'amazu ukuntu ari kanini niho no kuriyangira ukarabona kubakisha inzu tagira plan umuntu ukabona abantu kuntu ariko bubaka inzu batazi igiciro cyayo ukabona umupatro kuntu umutima wamuhagararanye baguma bamutuma isima n'iki atazi n'igihe bazohagarara bimutuma atazi n'ibisigaye hanyuma rero maze guheza amashure urumva hari kwa 2004 meje amashure muri 2011 intumbero yari uko nogira isosiyete iza kugorora ibintu ica gutuma le patron baja mu byo kubaka bafise amakuru technique bakeneye atari iby'igihamana atari iby'ikwiroha ego cyane ivyo vyigo babikoreye mu gihugu nyene ego jewe nizi bwa mbere kuri école de kuri ete mu Giheta niga mu gisata ca batima ndaciga imyaka 4 inyuma y'umwaka préparatoire twagira mu windwi ntejeje amashure gatandatu twiga imyaka 4 kuvuga ngo 11 ndo ka diplome ya A3 muri batima nari nshibwenge hanyuma ndarumaze kuja kuri école de travaux publics
naho niga mu bya ibijanye na conduite de travaux ntamara imyaka 3 ishure yari igwe kwiga ndibaza ko mbabize kera ni generation zacu cyangwa imbere yacu barabizi mugo ndagize amahirwe ndahamara ntaduye hanyuma muri ico gihe ariko ndiga haba muri A3 cyangwa muri A2 kubera nabona ko hari ibintu ingendero mu gihugu zo ntegeza kuzokosoza ubumenyi buhambaye narasomye ibitabo byinshi byavuga mu bibliothèque nagendagira amahirwe niga muri A3 hari muri sous convention ishure riri équipé rifite ama atelier kubaka navyigira mu ishure nyene amasaha menshi kwa turi muri atelier hanyuma muri A2 naho byarishwe nyene riri équipé dufite ama appareil atandukanye ndasoma n'ibitabo rero nza gusohoka ishure mfise ubumenyi je nibaza ko ari burebure fatiye ku bandi bantu batabarasomye ibitabo uko narasomye ibintu nibaza bamwe mwana kaminuza batasomye hanyuma rero ndakoresha ubwo bumenyi kugira ngo sore bya bibazo nakubwira tugira societe ico gihe nagize ndi nyene bamwe twaturi nk'abaturi twazananye ngaha haye twari turi kumwe mugabo rero kubera bibona ko abarundi bace bakunda iciyumviro urabona twazananye n'uyu nabajya abandi mubona hajya ego tugerageje kumva yuko kugira ugere ku ndoto zawe wavuye kure cyane ibyo wagiye uracamo uno munsi turabona societe ihagaze neza ubu yatangiye no gukora hafi y'imyaka 10 iri kirakora ibyo imaze kurangura ushobora kuvuga ati ushimye uvuga ati ego bya bindi narariye amajoro narabigezeko. Okay, bwa mbere urabona bavuga ko umuvyeyi burya we aguma asuzugura umwana abakumbura abanye bakabona ati umwana ariko arabinkumi ubwo umuvyeyi yaravye ngo mbone ngani kakana kejo jewe rero nayo BMBC bwa mbere yari societe ifasha n'umuryango wanje n'abakoraborateurs bari turi kumwe ico gihe mu 2011 2012 plutôt 2013 yadufasha kuronka ibidutunga na nyene rimwe kuko yari societe ije kugurisha l'expertise nta mutayi twazanye w'amahera nta biro mwe ngo mwatakire ngaho wanyu muri Indundi ndabona amafise amastige bafisiki urumva jewe nava muhira kwa mukuru wanje yarampaye indaro ga Bujumbura nkaja gupanga ukuntu no societe yobaho hanyuma ivyo birava ngaho biraduga ndaronka kabiro ka mbere ndibuka ko igihe twashinga entreprise ko umva projet yo kuva mu ishuri na kaminuza natoye amanota kandi akwiye menshi kuko nabo mbere mu ishuri nagenda aca ndabyanye umugambi mfisi gihugu kirawukeneye sinorinda kuzoshira mu ngiro myaka 5 ndagira entreprise ntagira napanze n'inzu hanyuma mugabo ndibuka narembe mu tudeplia ngashira abantu twabana mu rupangu erega bijya je naho mutanye mutomera ko ndabishoboye je narize kubaka ibintu ajya amazungu bakubaka no yubaka kagira amaplan wewe utahakwa ukamukuru wawe ngo wagize amatevye y'ibiti mugabo wambaye titwa dukora iki numvise ibyo birakenewe kugira ngo tubanze mubimenye hanyuma rero muri abantu twabana societe maze ko yitwa BMBC harava muri abo twabana avuga turabizi ndabizi ushima ndabizi banagore plan ndagore na David kwa nta budate nashara kuronka iyo nashara kuronka yari ya mukuru wanje nadanakoresha mu kwiga gukoresha ordinateur mugabo ntiyarimwo amarugisiere akora ibyo kubaka urumva rero yari igishusho c'était juste ibintu bindi de rédaction mugabo nkeneye gucapa hari ama systeme twakoresha kera yo gucapisha intoki n'amarotringi n'ama-encre n'andi mabuti donc n'amapistole ubu ntibigikora abamara amashure mu byo kubaka usanga batazi nuko bibaho mugo twe nivyo twakoresha kwego tutabo bibilike no muri none agiye gacha rero byaravuye ngaho aba bantu twabana mu pangu babiri canke batatu barampa amazu yabo ndagira amaplan canda vodatere ya mbere ndose vodatere ya mbere gatanga gukora amaplan aboneka neza kuko ndafata cyane numva ibintu byo gukunda umuyobozi agoye kwiga ndatangura aho ndije nyene n'abandi bantu ndazaniye ndose agasoko muko kubaka cyane ibyo no kwitabya etude byose amaplan amadebe n'ibindi bijana ijana twigore cyo gihe hanyuma ndabizira akora muri 2014 2013
turaronka amashantiye y'inguvu nini tatanga kubaka amazu manini amakonta yo kwakira amazu abantu baduha amafaranga tukubaka amazu kubera isubiye inyuma urabona muri kino gihe canke no muri kahise mu byo twashaka gukosora muri BMBC harimo ibi vyuko umupatro afise amahera ategereza guhagarika akazi kugira ngo aze kwikwikiranira inzu kuko atabana ba professionnel bari bahari benshi yoshobora kuteza amahera bakashobora jewe rero depuis so début nabwira abantu nk'amahera narabonye muri experience ko ibagora ari byo vyuko muca muhagarika indara zanje muca mufata ikonje mukaza mu Burundi ni muduha amahera tugire kontra hanyuma nitwihenda turi societe yemewe n'amategeko tuzobisubiramo nta tuzoja hanyuma aba diaspora cyane cyane baraduha ubuzi turaronka imitahe tutamugura mandatere imwe canke zibishane zirenga hanyuma 2014 ranemerere bimera neza 2013 rero niho abantu hamwe hamwe bataye kuza muri no societe nk'aba nk'uyu muhari imbere yanje atakuye kuyinjiramo ko yatangugira ingufu zirengere jewe uko mu ntango kumva yabifasha kuba mu muryango haragira igihe tubana ifoke tuyikomeza itange service abantu benshi bacatangura kwinjiramo rero yes aho nyine ngo mwarakoze mu rugya kandi muratanga akazi ubu musanzwe mufise abakozi bangana gute okay ubu dufise abakozi benshi hariho etape ntavuze ndatakwiga kwigarukako mugabo cyane cyo kico katubajije ubu dufise abakozi je ni batako tupanze kujya kama banki cyangwa ama ministeri abo mumaze guha nitukiriya startup yo muri 2012 yirondera ubu jewe ntemeza ko n'umuyobozi ni kuvuga dufise abakozi ba staff 45 abo usanga bafise amakontra bararegwa NSS barafite na assurance santé hanyuma turafise abakozi nk'amajana nk'ubu nyene niko nakubwiye nk'amajana kugira bitahure cyane ejo wari umunsi bahembye abakozi ku mashanti kuri sheke bandaniye ariko 145 urumva ko abakozi babesheje niyo societe bishaka kumenya akabijya gatandukanye n'abandi bose baho bakora ivyo akabijya gahari kuri BMBC bobo bitandukanye n'abandi okay jewe nimvira yuko kabijya kwanza twakukumye ko kubera ari we tumba watambuye cyane nitwamwibagiye turamuza ibikorwa byinshi naje ndumumenga ndacari concerne uko nibe ndiko ndavuga na warabizi muri BMBC ni administration nta mabanga menshi mfise mugabo ari akabijya uruvuga mbere nakwiye ko nari je nyene kera hariho rero ama entreprise menshi je wenzi usanga n'ubundi mu Burundi yubaka agendera ku muntu ku mu engineer umwe usanga ari tukwisa ugasanga bavuga bati engineer naka niwe yangiriye ibi canke ibi n'ibindi sibyo mugabo uko twege abakiriya bagi batuzeza imigambi BMBC ntikibonwamo jewe ni kuvuga akabijya kwanza rero contrairement à entreprise jewe nzi yubaka BMBC ubu n'ugwego abantu 50 kandi turabafite deja uyu turafise nk'amakontra ari usanga ari masekati arenga ari ankuru n'amaproje avenir badutse imigambi iriko turakora ubuye ibujumbura iri mu 180 urumva rero twebwe ubuye turatandukanye n'amatemeze menshi akora yo kubaka usanga agendera ku engineer umwe n'umusekretari wiwe sibyo ubu turi societe yubatse mu buryo professionnel icyo ni icyambere ibintu batakwimbaza ngo hariho kubonesha amaso aho tubonesha amaso hari ibyo tubona bamwe bagenda barakora bagenda barubaka inzu tubona zihagaze uno munsi ahantu mwakoze dushobora kurabisha amaso tukirabira twene tuko turakurikira ibiganiro ni hehe okay unyemera nkabanza nkaheza kakabiti kamwe ikindashishije bana mu kabijya rero kandi murabona ko dukora ku mugaragaro murabona tafise ikinyamakuru kivuga ibyo twakora byose byerekana ko turi isosiyete atavyihisha kandi tukabivugira ku mbuga ku buryo harimo amaherere abantu twakwagiye nabi twarahenze cyatubeshe cyo ni kindi gihambaye navuze by'abakozi dufise bakwiye itimi ikwiye hanyuma nk'ubu turafite bio d'étude ni kuvuga mu byo kubaka
hari amasosiyete urumva we n'umufunze kandi adufitahura hari amasosiyete akora ibyo kubaka usanga ye akora ibintu by'amapara yakozwe n'abandi bantu cyo gasanga mu engineer umwe bafise niwe ayobora ibyo gutegura imigambi nawe aza kwikikana kwishanje bivanye na volume nto ihe usanga bafise twebwe turafise bureau d'étude ni kuvuga itegura imigambi y'abakiriya bacu cyane itegura y'amaprojet ya BMBC ho muzimubona atahandi hantu hamwe mu gihugu dufatiye ku gitigiri cy'abaengineer bayirimo ku bikoresho bafise no ku bushobozi bafise bwo gukora ibintu byiza kandi mwanya mwiza nk'ibyo nakandi kantu kabijya no vuga ahandi usanga bitari hanyuma mu bindi bintu vuga by'akabijya BMBC atahandi hantu na hamwe wosanga babifise twe turafise ishuri murabona muri leta iravuga iti nawe nyine iremera ko ukuntu formation iyitanga ku kugwaruka idashemeye baravya isigeze ama entreprise rero nga mu Burundi aragira ingorane mu kuguma arondeza aba engineer n'abandi bakoze wabishoboye cyane twegere ntidukuru twege uje duhamagaye appel d'offre kubera tuzi ko nk'ibyo dukora muri BMBC nk'ivy'uburaro donc ama ibigwati mudufisa amaroje hafi majana ane atanu turiko turubaka tuzi ko atamu engineer tworonka abibonye mu gihugu nta ntamwe yavyize bamwe n'aba engineer babigishije bonyene ubwabo usanga ataho babikoze ni kuvuga rero ko tuzi ko ataho tumukura nk'ibi by'amafinisio turiko tukora ama interieur ibikoni ububati n'ibindi bintu bigira amazu ya kijambere nabyo tuzi ko mu mazu menshi mu Burundi bitari hataho yavyize donc kugira babimenye abaengineer bacu bakore bijya mubona abandi badashoboye araza tukamushikiza mu ishuri urumva ishuri ryacu akaricamo ifite programa ifite nabigisha ku buryo atamuntu n'umwe atabari ibintu sibyo uje naho kandi kubera twamara akazi iminsi myinshi nabyo n'ibintu by'akabijya hakuvuga ngo tukenemeje afite experience tuzana aba stagiaire tukaje amachante yacu aramba ari jana no gihugu engineer iyo amaze umwaka ku mashanti ya BMBC amwe ahera ayanatangura aza kuza tumuzi yakuze twaramwikurije twarabaye n'amaformation ari ku mashanti rero urumva ibyo se n'ibintu by'akabijya ahandi hantu badafise uzababona kafise experience kana muzaki tanu ngwabaza amashuri kumbe naco yakoze twebwe turayigwa ku nguvu mashante yacu muri bureau d'étude yacu umuntu agasohoka tukavuga je manabwira ngo dukorana naho hoja gutwara ministère avec les formations bagire ngaho wateguye ama project ukamonta ukabudgetiza ukagira ama plan d'affaires ukagira ibintu byose ntuzodemerita kubera tugira formation accélérée ivyo ndose nakabijya yes ufise ko ngo nakabijya ariko kandi ngo umusekretari bamenya cyane ibintu abantu babashimye bakada byose bica kuri wewe uno musikino wishimira kuva aho mwatangiye gushika mu n'igiki kuva ntangura gukora muri BMBC nari nejeje ishuri nari nize informatique de gestion bijanye n'amafaranga gusa ariko maze gushika muri BMBC ikintu no kwishimira sinakoze ibintu by'amafaranga gusa yego narashise ndakora iby'amafaranga na n'ubu ndakora mu by'amafaranga ariko mugabo cyo kuba cyo rero nta muri BMBC kuvuga yuko muri BMBC akenshi umuntu iyo aje usanga yakigwa na secrétaire shaka kuvuga abantu babizeye ubu akazi mu bazanye nuko murabakomera Njase kumico nyene nashatse kuza kuvuga yuko umuntu wese aza muri BMBC nubwo yose anga directeur atari hari cyangwa sanga abandi batekirishe sibo bari kuvuga yuko je shobora kumwakira asanzwe ari mwakira nkamutunganiriza kuvuga nimba ari projet kanaka je kuraba bavuga ati umuntu projet yiwe irahana ibyo akeneyemo nkabiraba nimba ari mu mashini basi nugura projet yiwe mbadamuze nyine yitwa umuntu avuga ati ibi n'ibi ukeneye nabibonye nabishaka yes ukuntu rero wishimira iyi societe yanyu ukuntu ibandanya abantu babandanya bayizera gushika uvuga ko iri ku rugezo rungana gute amakosa mugenzaho ubu numva ko tugeze kunanga ishimishije ko twatangiye dukora ubu musiko turiko turakora ubu twarevuriye ku rugero ruri hejuru cyane niko bavuga ko ubu tugeze ku gukora ama projet akomeye
ama projet ni projet duko turakora zo kubaka uburaro rusange numva ko ari projet vraiment tukwishimira muri BMBC tugeze ko turakora ego iri hehe neza na neza ikibanza nganye ne mu Burundi bitumbereye hehe kuri ko radukurikirana bavuga ati ego numvise kije ganiro kandi nabonye ahantu bari kwarubaka nahanyene mu gisagara cya Bujumbura sikure abo muri quartier Miriware turakora izo projet z'uburaro rusange hariho quartier Gahahe muri Carama turakora izo projet akabona quartier Tenga turakora izo projet urumva ko tinga hafi nyene mu gisagara cya Bujumbura ariko nuwo shaka ko dukora izo projet mu ntara zo hagati mu gihugu no nyene BMC turakora turazikora hariho bayikora dukurikira avuga ati bajyangira bitaba gusaba diaspora uri ngaho mu Burundi ashaka kubasaba mukamukorera ibyo ntitwibakira aba diaspora gusa ya n'abari ngaho mu Burundi turabubakira ko tusanzwe dufite n'abakiriya basanzwe baba ngaho mu Burundi atari aba diaspora uri kora dukurikirana yumva ashaka ko mushobora gukorana abarundi rero uwo bakeneye kumenya aho dukorera kugira ngo ashobore kuza kutwitura dukorera mu Kigobe aha hepfo ya Emmaus muri etage ita African House ni etage ya mbere biro ni uno musi bikorwa mumaze gukora umuntu akora dukurikirana ashaka kugenda akarabisha amaso yiwe ni hehe na hehe novuga ko tumaze gukora ibikorwa mu ntara zitandukanye ndetse ngaho mu gisagara cya Bujumbura twarakoreye Baroti mu ntara ya Kayanza twarakoreye Igitega twarakoreye mu gisagara cya Bujumbura nko muri quartier Miriware y'amazu atandukanye heze babamo novuga Gihosha inzu zitandukanye twakoze basanzwe bazibamo zaretse twarakoreye ikigo BBS yes ngo nibyo mu bikorwa bimaze kurangurwa wewe tumere nk'abagusubiza inyuma wowe watubwiye ko umugambi wawe watangiye kumva uri ku ishure wumva ugene ukuntu wobikora ko bwawe urumva ko kijya kintu wahora wiyumvira abantu bose bagishimye barashima gose cyane nka proud zanyu bose bati yaciye ayishimye yego barabishima ubwa mbere gusa ngira sinzi ko no Javi Kimani waje mugenzanje nje nishaka kuri ico ubwa mbere ko byo BMBC maze gukora ubwa mbere ko bise biro de twide navuze ya mbere mu gihugu ibi nta numwe bibeshuza turazi n'ibyo navuze ikipema staff yirimo jeunesse y'abayikoramo formation y'abafise turazi ko atabana baturusha hanyuma rero twege abantu baza gusaba service ujeje ku kazi abantu binjira muri BMBC umenga ni isoko chaque jour bose umwe turamukorera ikintu rero mvuze ibyo twakoze eske bo bari bamwe twakoreye ama projet bari bamwe twakoreye ama projet kujana ama banke bo bari abantu twakiye amazu yaheze bo ba ari abo twakiye mu Rumonge mu Cibitoki mu Yingahe donc tumaze gukora ibintu byinshi ku buryo BMBC ubu turiko turakora ama projet yavuze akomeye atari bwire akogwa kuviga gukibaho mege mu ndundi marigeze kuza kwagiza urubanza mu Gahahe mwarahabonye sino bisubiramo murabona turiko turakora umugambi abantu batari bigere babona mu gihugu ukoze ni societe yigenga yubaka nk'iyi wacu rero hari abantu biyumvira ko ari zijya project twige turabigwako BMBC experience yayo ntirabigwa ku project yinaka tumaze gukora ama project menshi umuntu ashobora kurabira ko rero urumva turi barebare novuga ni turakuze nukuri turakuze c'est même difficile burya twanditse historique y'amaservice dutanga abantu kwagira ivyigwa twubakiye amazu babamo ari y'amashantier amazu manini na mato burya kuko ikivyerekana iyumvire imigambi turiko turakora y'uburaro no kwita imiryango irenga hafi 80 kandi yose iri kirakorwa asama projet imigambi iri yankuru iyo migambi tuyikoresha uburyo bwacu matongo ya BMBC nta kindi kintu na kimwe twigeze tudandaza muri kahise ka societe atari ibyo kubaka iyumvire rero ahantu twakuye amafaranga yo kugura amatongo y'amahegitari wiyumvire ahantu twakuye amafaranga yo kugura ama equipement dukoresha ego turafise inshuti hirya no hino ngaha mu Burundi muri diaspora tufise n'amabanki mugabo abantu baza bakurikira ico gihagararo cacu dufise nk'amatongo abarayi wacu nk'akarorero n'ibindi bintu amahera atanguza imigamba y'ibandanya abarayi wacu tuvanga n'ivyo nk'ubu dufise budget dukorana
muri ibyo byo turakora ahantu mugabo bose iyo migambi si migambi y'banki naka si migambi y'undi muntu ni migambi ya BMBC mu partenaire atanu mu fournisseur ati ndashite ngo muzondiha bishingiye kuri experience rero nitwoshora kuvuga ko bageta cyangwa tuhamari bana service murakoze umwemewe n'amategeko nuwo mwogirira ikintu nyene adashima arafisanga ashobora kwitwara mbega mwemewe n'amategeko ryari hoho mu majambo yose bisigura iki yego BMBC iremewe n'amategeko bwa mbere hari ikintu cyerekana twemewe n'amategeko tutagenda mu vy'impapuro urumva nk'ubu we project ko turakora z'uburaro nizo twakoze mbere mu myaka iheze bijya natwagiye turavuga twakoze ntari tukora n'ibigo bya leta dukorera leta muri bina biriya izo project zose twazikorana nk'uko tuko dukorana ni banki no kwita ihambaye mu gihugu bya BGF dukorana ni banki kuze ya kera kandi iri classe mu za mbere ngaho mu gihugu urumva izo partenaire strategique ntizikunda kuko abarameze ayo madocument musavye dada registrement tugera twanditswe nka BMBC itariki 6 z'ukwezi k'umunani 2012 tanga gukora ku bico gihe nyene naho abantu batangiye kubonera amakuru yacu kuri internet kuri Facebook mwege muri ndundi ndabashimye jewe ndabakunda kubera twarikiye mu bihe bimwe si binyamakuru mbe ndabyisho gihe byari bwatangure kwamamaza mwege turazi muri iyo myaka namwe mwari muhari niho rero BMBC atangwa no kugira ibijya bya communication kuri Facebook imaze kuronka impapuro ziyemerera ni kuvuga nti tubwira ibintu abantu tutararonka uburenganzira bwo gukora hanyuma tuzanga no kuronka akazi rero urumva turabakera izi impapuro zahirya yejo kandi urumva ziramaze guca ahantu nk'ubu dufate igihugu iyo cikukiye igihugu cikukiye cemera ko cikukiye gitanguye kurungika abambasaderi benshi karonka amambasade y'ugurura mu gihugu ca twebwe rero turemeye n'amategeko kandi si n'iby'impapuro gusa kuko nawe mwakimbajije cyuko umuntu watumugira ikosa twemeye n'amategeko yo gukurikirana ni societe izwi icyo kuba twemeye n'amategeko je numva bidakwiye kuko hariho n'abinyegeza kuba bafite impapuro zibemera gukora bakora amakosa mu byo biyemeje gukora twebwe ahubwo niba turabire ku ma partenariat stratégique turiko turakora mu gihugu turiko turakora imigambi atawundi mu rundi yabwayikora atari societe yubaka amazu byari bigeri ikora zabiduturusha experience zabiduturusha imyaka zabiduturusha ngira n'uburyo hanyuma turafise abatenere bakomeye de banque turafise aba diaspora tumaze imyaka 10 n'umwe turiko turakorera no kuvuga wumvise ini banki yonga ibanki yo mu gihugu iya niyo yose wumvise isosiyete ivuze ko iri kuri specializa mu guha service abantu muri diaspora bakopya tereke notre projet yo kuva muri 2012 kuko ntibari bwabeho bobo nimwagira amwe murabesha makuru mukaja ku mbuga mukandika BMBC diaspora muza gusanga amakuru twabahaye kuva muri 2012 atawundi munatuvanze kuko yari projet ya BMBC ibyo gukosora ukuntu aba diaspora baranka ama service ngaha donc urumva rero abantu baturabire hanini atari ku maproduct tugenga ko tuzumva zirahari za kera mugabo turabire kuri ivyo bimenyamenya bindi sinavuze bya ko dukoresha biga ngo uye dufate umuntu tumonone dufate ikava canka amazi amatara kazima canka kagenda nawe imbere ko twitwarira kwanda turafise ibintu bicaye muri mesha ati tekana barahari twege turafise aplombier baba permanent n'aba electricien utelefonye muri BMBC muri service bijeje uti BMBC ikintu cyane mahoreke kusingora inzu yavuye gize mwisaha imwe babahari nahandi hantu isosiyete nahandi hantu ba mu gihugu nicyo gikwiye tufise atabize nkiyi batanje akabashatse ejoro sizere babaje urumva bakafise equipe makoresha n'ibindi byose ibyo somba birarasira umukiriya byaranatumye rero ahubwo mbere iyo myaka yose nahari mission uno kwita 11 nta kibazo na kimwe cyo mu butungane twagiranye n'umuntu n'umwe bo twakoreye imigambi urumva rero by'ukuri BMBC twaje twatekega abantu twahe service nziza ni gute mu majambo yose ni building and business company mwejeje gukorera umuntu
baguhadire ingana gute bavuga ati ntihahera icyo kintu zo kononekara n'ibyo tubaza abivana n'ukuntu nyine twakavuganye ubwo turatanga garanti marakatuga ati je mu myaka iyi ntagitara muzombaza nsanze ikintu mugaga nta niteze twama turi ku mashantier mudashamuza kandi turabikora haba hacikiye kingana gute mvuga ati iyi niyo dire ya nyuma amagarani ntangana hari gihe hariho nk'amezi n'imyaka urumva umukiriya avuga ati jewe aya mushi yose ndayemeye amahera nimba mu mpaye garanti ubona ko ati jewe muri ko amaje ati nawe kutazanya garanti zo ngano urumva turanegosia hanyuma mu jana mandabwira abantu batuvugisha mu byo kubaka ubu tumaze imyaka 11 entreprise abari baranyiviriza nawe ko akakoreye kera ubu yaza ko twamukoreye ikosa ibintu uhaye societe akazi niba takwandikamo garanti mugabo mufitane konta bakoreye ibintu by'agahamera bunwa urashobora kugenda ukabitwara kuko amategeko aremera ko iyo societe itegereza kuba redevable ku bintu binaka mu myaka minaka rero ntagire umuntu uvuga ngo nta garanti bampaye oya nibaze nitutanayishiramo leta iramukingira uwo muntu yari yaduhaye konta kirumvikana barakoze yes nuko ariko turumva yuko hari imyaka myinshi mumaze kubikora ngo ntimurashobora kubona ubuje gutyo abitura kandi numva yuko abituye yoshobora gutunganirizwa mu migambi ya hafi twobenya n'ibiki mugiye gukora donc bigiye gukorwa ubu vuba mu migambi ya hafi twebwe muri BMBC twe tuvuga ngo turi babikandagira horoshe nukuvuga nari kuvuga ibindi abantu benshi bacavuga nubwo tuzokubaka nk'ibiro byacu urabona ajya dukorera uturapanze kandi tuko dukora imigambi hambaye kubera twebwe ntiduhera kuvyoroshe iyo tuko turakora ibikorwa rero nk'ubu ndiyumvira kandi ibi tugire mwatugendera turiko turagira urubanza rwo guhera umwaka wa 2022 twavuze imigambi mikuru nijyanye n'ihinduka imwe mbere irageze kure kuko tugiye tugenda utapanze ari mugambe wo kumekaniza BMBC mécanisation no kuvuga motoriser l'entreprise de BMBC ibiri motoriser afite amakamera afite imiduga dukoresha afite imiduga ibi na biriya afite amashini mugabo tugomba kuyimotoriza hamwe atamuntu aho ni vuba ntari myaka bisigara hamwe atamuntu kiretse uwifise mwindi nyungu nta muntu azosubira inyuma y'imyaka 2 ukenera guha societe yo mu mahanga ngo yubake ibintu by'inyubako bwa mu Burundi kuko tudafise equipement zikwiye nk'izaba abazungu bazana kuko ubuhinga bwo turabunganya nabo ubuhinga bwo bijya mu n'abakora twarabyize twege mu ishuri mugabo urumva ubushobozi buboneka muri outillage equipement sivyo nk'ubu tuvuze nk'ibarabara mwoyubaka twarabyize nivyo nk'akaroro tushaka amazu mugabo harimo tutokubaka asaba inguvu n'amashini tudafise nasa amabeto special cyangwa standard urabona ukuntu amazu yubakwa bijya nshaka kwaka inzu y'inivomero 10 zinga ukoresha ibeto nyine canke iki amashini abikora twitega ko mu ntara z'uno mwaka cyangwa mwaka uzazo bashize ngaha amabarabara amashini akora amabarabara namwe nazoba yaje ko twifuza ko murajya amakartier BMBC kurubaka mugahahe mwitenga no muri mirwa n'ahandi tuzoja mu misiza twifuza ko amashini azoshira nk'amakaburimbo azobarayi wacu bigenze neza hanyuma muri imigambi dufise dusakoze benshi ubu urumva nk'ubu ejo bagiye kubahemba baratwaye amahera benshi cyane kubahemba kugira tubihindure tugomba kugira akabanki wacu nabyo nyene batuka twari vuba cyane kugira ngo dukure sivyo rero naho novuga tuko ibi societe nini kuko nituriko turondera kuba igituma tuyagura urumva dusakoze amajana 5 nk'ubu dufata umwaka tuzaguhera bagezegera nko bwihumbi dusamaye ntituri societe ibona kure turarisika mu myaka 4 kwashira muri chômage ego mutafite akazi kamara imyaka 10 mugabo dushaka yuko dukingira itimu cyane mu buryo bukomeye hanyuma urumva mu kwikingira sinzi ko ndakivuga ndagicishemo ego twaragize ibisata byinshi turafise ama departement de logistique ni nkandi ba entreprise yigenga muri BMBC afise amadimensation yayo bakoresha ivy'amakamyo n'abo mashini nyene nibo babigera urumva birakoresha abakozi batari bakwe ubu sarafise abashoferi benshi hanyuma n'abashefu babo dufise amashini menshi n'abana babikoramo
turiko turakora n'ama departement rero tuzoja kandi muri industrialisation nyuma y'ivyo mugabe imigambi mikuru navuze niyo mécanisation ya BMBC hanyuma tugire niyo banki yacu kugira ngo dushobore igihugu gishobore kutubonamo solution kuko n'ubu turi solution nikwe kwazanye ku mbuga bijya byo kwerekana ibintu byo kubaka ukuntu bigenda mwarabona aba engineer bari barerekana ndiko ndashaka plan nachafye nziza nachafye niki bijya nta wundi muntu yabisanze kwikora ngaho mu gihugu bavuga mbere tukitanga kwikora kuri Facebook mu 2012 ko turabavaye tutagice dukora bakatugatira societe naka ifite ikora murayibona igramaza ama plan none ko tukivuga ivyo dukora kandi tuko takora ibintu ya societe mwavuga adashobora gukora karakura abantu tudani societe ituma na leta idakenera kugira rukubo kiretse kene ari zindi nyungu ibidororonderamo canke andi maklose batava kubera expertise na ma equipe bagengo ngo hari mu bushira kudani societe no nkuko umuntu ariko aradukurikira avuga ati mbega bajya gushikisa ikintu no bitura bafise bonkorera swat arashaka iyo plan hama arashaka yubakirwe ubusho no kubifasha ku buryo bwo kurondera n'ikibanza ashaka kubakaho donc tugira ibintu inyamukuru umufasha umuntu abitura. Okay, urumva kwanza BMBC muri iyo myaka kera twakora ibintu bibiri byonyine kwari kubaka na architecture donc les études de à la construction n'ibijanye no kubaka amazu ku mashati kuva mu ntango naciye nakabijya twege dufise entreprise zirimo zibiri kuva mu ntango étude département yigenga igira étude aba engineer baguma ku ma computer bari kubategura imigambi y'abakiriya bacu na département iza kuzubaka ifisa abakozi benshi n'aba engineer bari ku mashati bavyubaka navyo nta handi usanga bigwiriye aho izo département zihari. Ubu rero mugabo entreprise abantu bakiza barondera gusa ko tubakira gusa amazu kera twubaka amazu ayo mazu dukoresheje uburyo bw'abanyeneyo wavuga uti jewe ngomba kubaka inzu ni mungirira ivyigwa noze engineer bagaca ndashima kubona entreprise urumva ivyo ushaka kuba ubu ntarimo jewe yarakuze mungirira ivyigwa hanyuma munyubakira inzu muri ya parcelle yanjye ndafise amahera